Adamu na Eva bavyaye nde? Abana ba Adamu na Eva ninde? Bavyaye nde? Nturaba hariya. Oya sindaba hariya. Abana ba Adamu na Eva. Gahini. Beni Abeli. Abeli. Muri Gahini nabe ninde yishe uwundi? Abeli no yishe. Gahini no yishe Abeli. Yamuhoye iki? Atamahera nyende ushaka gukundana gute? Amafaranga. Ko gusaba abana bacifitiye umutima kweri taramenagurika. Atarahura na bawa mipango hariya. Oya actually isuko ko abantu bose ari babi canke like atarukundo rugihari. Rugoye kuronka mugabo rukundo ruriyo. Ruvye no kumugabo ategezwa kumera. Umugabo ategezwa kwiruka inyuma y'amafaranga. Nk'umugore twomuhanura ikibazo. Nakore. Oya wumva umugore arakora afise akazi keza umugabo nawe afise akazi nyine like kayabaye ntazarera abana ngende Okay Jenny bazako none natakazagira ega bashobora mwe muri mugira complex like jebi abagabo sinzi ngene bameze vraiment nturaba experience hano ngayo yubatse ndibatse urubatse kireze nkambi wamipa jendubatse None basi nkiyo karinzi shika. Yeah. Nko kuri wowe basi mugihe byo basi bishitse. Umugabo wanje arataha. Uko usanga okay sinibaze ko watawe ibintu nashatse kukubwira. Okay, tell me. None wumva yo kwambara jeans gute? Numva ko ari ibintu bataba bahuriza. Jeans. Basi numva ntiyemeye kuri aba basi kujya nyina umugabo n'umugore bategeza kujya bameze bafumbatiranye. Bategeza kujya magwe. None uyama wambaye urujinisi. Ngo ndayinambaye no urujinisi tukararago nambaye dufatire nk'umugore. Ivyo bintu burya wewe wumva ahadakanye mbajina rero nimba yaratwaye inda iyo nda akaba yifise iyo nda ikabikuze menye neza ko Gyna irya si accident ndabibira akabanga mutari mozi Yes bakunzi ba Channel TV reka ndabe kazi ngenda bashimye mubwe mwese mukomeje kudukurikira wabura mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi waburi muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up yes get just yent ngaha ndakubwira ngo ntucike intege gucika intege ni ntambwe imwe ituma umuntu asubira inyuma urabizi mwebwe urazi gusubira inyuma ibintu watanguye hariho ikintu giho kintangaza niyo watanguye ibintu ukazibona abagenzi bawe bariko barabikora ukazibona barabishoboye Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Yeah, yediga rero it's your baby girl mignonne du monde, mignonne de la capitale, mignonne du ciel. Vous avez nkara bibonye. Shadrack big up sana. Yeah. Yes, yediga rero mamwe simba DJ nyene tuba tugomba kuganira n'umuntu iyo DJ nyene naho mbagenda batsemo Mbagira tesango. We're talking about what? Kandi no musigana tugiye dukoresha let's talk about. Tuzatuvuga about money, about love, bw'inkundo urukundo n'amafaranga vraiment. Ibintu birenze kuri ivyo si byanje. Urukundo amahera yo yazi imbere vraiment. Mugabo byo byose bizo namaze gukunda Imana. So, reka rero nkuko mubibona ndi kumwe umuntu wanyu Gyna arabanza kubidondora kwanza ko Gyna nahejeje ndamwakire nenda bakumbesha tubakumbuye twahora muri campagne ya CNDD-FDD yari yatwize iraduhamagara kugira ngo tugende muri campagne kandi byagenze ukumva ikigize ngo vugu azoba ari ya nkoni kubisa umuhindo indirimbo je sinzi cyo wayibonye iraryoshe so karibu cyane Okay you already know me beautiful people on the mic against me one and only Gyna for sure aka Cream Boy aka Mr. Dream so hate no one live humbly think positively believe in you be grateful and never give up just focus on the future you know what I'm saying say people so my people who call you guys we're gonna talking about love you know urukundo of course nakubwiye ko imbere yuko dukora ikiganiro mbanza gukoresha guys burya okay premier mic amanze shimire kwanza abakunzi ba Channel TV bakwakiriye neza vraiment barakuravye cyane boys we appreciate urukundo rwanyu mukomeze kubana nanje nanzo gerageza kuzandabaha ibintu mugabo hari ikindi kintu nshaka kubabaza kiganiro yakoze ko mwavuze ngo yakiravye ngo ko mu Rwanda hari umuntu mwabonye aho na YouTube channel twarabiye ku bandi mwe muza mwibaza ko iyi YouTube channel nayo creator undi muntu mwayikireye
kandi noneho uyu muntu arashobora kuba afite inspiration zitandukanye ugasanga umuntu afite inspiration yiwe. So guys, wowe kundi ibintu ndakunda abantu bavuze courage bro. Ouais. Abo nibo bantu banje kandi babajianisi cyane rwose. Yes, nakwemera ko nzakubaza ikibazo avana ko I'm ready. kuko jewe mu buzima bwa singa n'abantu badasenga uranyuma tubadusenge cyane imaze byo muri Bibiliya ndakwaza ikintu cyo muri Bible ico kintu na mu gitondo afite tunagiye gusenga mu gitondo hama bashaka kitwigisha ko ndavuga turazi ko ibintu abantu benshi batabizi ndakubaza ikibazo kimwe gusa ego vraiment cyo muri Bible ariko oya ni bibiri nshaka kubaza ikibazo kimwe gusa kimwe ca mbere Adamu na Eva bavyaye nde? Abana ba Adamu na Eva ninde? Bavyaye nde? Nturaba hariya. Oya sindaba hariya. Abana ba Adamu na Eva. Gahini. Beni Abeli. Abeli. Bavyaye. Gahini na Abeli. Muri Gahini na Abeli ninde yishe uwundi? Abeli no yishe. Gahini no yishe Abeli. Yamuhoye iki? Yamuhoye ko oya yarahisemo n'Imana Jean yarahisemo n'Imana kandi yagusigurira. Okay, sigura. Ko wihuta. Let me explain. Impamvu yamwishe Jean urukundo rwishigura Imana Jean Imana we kubera we ibintu yakora yarima ibintu byiwe ibana hagira ikintu kivamo inde yagire jalousie mutoyi wiwe kubera we yabona ibintu byo bya uko yabikora byagenze. Are you sure? Siko byagenze. Are you sure? Abana ura inzindukiye nabo wazindukiye gusenga usanga mwabyize no musatavye nawe. Ndabizi ahubwo tu simplement ko ndibaze siko abantu barabizi ibi bintu. Hano hari mwicigwa. Harimo ikiga gusa je ni nibuka n'ikintu ni jalousie yagiriye mutoyi wiwe. Iyo jalousie kandi ndavuga ikintu yavuye si je me trompe pas aussi. Oya nabyumvire kurega. Oya nazo numvise ndabizi tukurabizi ko bashikanira Imana hama Gahini atanga ishikanwa ryiwe aritanga kambanda niyo mikrofone bite byayo twebwe batanga amaturo kera baturira ibintu hakaduga intuzi oya shagenda bukebu katavyuzi ivuga tugufashe donc ndibuka ko Abeli mu gutanga ishikanwa yitanganye umutima we wose niko ko ndiye kubwira tudashobora kujyaga Imana nk'ubu wewe waronse ibihumbi 500 urazi kukigira 10 uko biri kose ni 50 hama ukacutanga ibihumbi 200 Imana nayo kubera kwitabeshwa yarabwiye ati twarana shana ivyo bintu byawe hama Abeli atanga ngo yatanze uburiza uburiza kubera byari bitungwa atanga uburiza no kuvuga ngo yatanze ya nka y'imfura inka isumba chaki masa nyine ciza pour dire quoi yagize jalousie kubera ko Imana yakiririye Abeli ariko itakiriye Gahini bisigura ngo toujours iro kuba ko ibintu byiza urashimirwa. Je niyo nze nakuyemo bivuga ngo ikoze ibintu byiza urashimirwa. Rero abantu bagira jalousie n'abantu atane ikintu bikura hamukaje murija kwica mugi Imana irakunda na bro uziko yamubwiye ngo icaha kibunze ku rugi kandi ngo ni wowe kirondera yari yamwavertishije vraiment twese nuko tubaye twebwe twaverti agiye ubibona kugira uko ricaga ati je kama mbaya kandi mutima wawe wamaze kukubwira ati ico kintu ni kibi ariko bikanga tukaburanya umutima. Yes. So guys kigwa kirimo ntimwibaze ngo ntako ndajokinga kora ibintu vyiza tanga ibintu vyiza kubera ko n'Imana irahezagira umuntu afite umutima mwiza cyane waje gira umutima mwiza genda office genda bukebu. Okay, let's continue. So tuzaza kuvuga rero twakaragaciye ntikaragaciye mu kubera ko ibintu bikomeye cyane tugomba tuganire wowe kubwawe Gia urukundo ni iki? Urukundo love Wanje gato mbere yuko ndagwishura kuri paye hanje Arogeze yigeze kubibaza urukundo ni ikiwe ngo ngwi je nibaza ko urukundo kwera ugizwe n'amahera oya urukundo no n'amahera
oya nakubwira kandi tundi yavuze wewe oya karakaje n'amafaranga oya karakaruka ciyewo nema nshatse ibyo nza kuvuga byose biturunda ku mafaranga urumva yavuze mu ijambo rimwe mugabo biri mu bintu byinshi bwagaje basira like kuraba how urukundo rw'uwo n'urwa kera byari ibintu bitandukanye cyane rwose mbese uko tuvuga urukundo en general cyangwa oya urukundo wewe wambajije urukundo je ndakubwira uko ndabizi ego koroka zamuka none urukundo n'amahera nyene oya igituma n'amahera okay Jean ntarakwishura reka manze kwanza ndagusigura igituma umujama yabuze ko nje nacenda nihamwe ibintu byinshi maje ibintu byinshi none atamahera nyene ushaka gukundana gute amafaranga ko gusara abana bacifitiye umutima kwere taramenagurika atarahura na bawa mipango hariya oya actually suko ko abantu bose ari babi canke like atarukundo rugihari rugoye kuronka mugabo urukundo ruriyo rurahari kandi hari abana byoma barikanga neza yego vraiment mugabo rero biragoye mugu urukundo no gutanga erega urukundo ntibaruvuga urukundo bararukora no gutanga iki ikintu sacrifice ntuzi ko ijambo ry'Imana reka je no musinda kuyihagarira mu ijambo ry'Imana ngo kubwo urukundo Imana yakunze abari mwese nico catumye itanga umwana wayo w'ikinege none wumva itaduhaye urukundo rwayo ruzira mu gutanga so guys je ko ndavuga urukundo ntawe ushaje uvuga ko gutanga ikinyene ntawe umva basi woha nk'iki nk'umuntu ukunda like none ntavuze ko amahera mu amahera umuha amahera nagenda waguhamera nawe ukamu nkamuhige nkamuhige urumva mpaye amahera nanje ndamuha urukundo hari umuntu yoba ari ready ko amahera ngo ndamuha urukundo hasha muri commentaire bazorambariye urayavi umuntu ari ready ko amahera vraiment ati ndamuha urukundo Domini yego kandi rero ndatenika ageze nyibutsa ntaze bamipanga emerera amahera guys nimwe yaduha mamuzi ko mwaturemye ibintu bikomeye cyane ari umuntu amaze kwemera ntayampe n'abantu badutwara amahera kandi hari umuntu amaze kuri amahera yego uduha karone dasi uruhungu mani mwe mwabihungu urumva wowe uraravye igenda umukobwa ukaza ukankora amahera yanje haje ni uramusi no kwidoga bigabara no kuvuga izina oya reka niho rero oya muhereze hari Imana yage ahari yumvise ndamuha ivyiwe ndaguha ivyawe ayo mafaranga ntazo kumarira mu izina rya Yesu uzopfa wifuza bari rero donc Jackie Mike oya manze he kunjanira kumbaza kujene urukundo yes nabisiguriye urukundo n'amafaranga oya manze urehembere kudushikira amafaranga rurahaje urukundo ruriho gusa bigoye kururonka ushaka kuronka umuntu nyene like arufise ega abantu bose barafise urukundo abo n'ukuntu nyene abantu usanga twarishizemwo genre ko hagu urukundo rwa provoquer pas quoi alors era umwana uri kampanye umwana like neko ndaramaca ahantu quelque part narincanye n'umuvyeyi aho uwo muvyeyi rero ya Chelsea nenda muzi jeho ndi yabira match ndi focused na match no ikaraba match twe gusa twicaye kuri comptoir ari yakote yanje gatoya uwo muvyeyi rero acarantera inkuru je sinzi ibintu yarasanzwe akora antera inkuru ukuntu kwahoga ngo mu misozi ngo woroshe mu misozi ukuvuga abanyaruguru ukuntu ngo bahora bamworohera ukashurara ko twabaje no ngaha muri ville dusohora amahera menshi ngo dushaka umukobwa navuga ati je nk'ubuwe kandi muje vraiment no kubona ko akuzinye Jean yose nk'abana mbere banansoma ash ayakweri yarankuriye ko no gishitsi ahubwo muri siri aho mu Bujumbura ayo manzureke je karampanura je nasi ndakwemera ko ngendaga je numva umuntu yereka abantu babiri bakundana je ndabazobana hashamwe ngo Imana ngo izoguhanga umukobwa icambira here ngo bise amafaranga benga uzabura ndango
ngo ndagusengera ngo Imana ngo iguhe umukobwa ngo afise amafaranga come on aje nawe ngira yarafashijwe kuvuga ngo amen ngo Imana ngo imuhe umukobwa ngo afise amafaranga yubaha Imana sava nukuri niwagira Imana mbi ugatwara umuntu atubaha Imana mu buzima bwawe afere kwisha termine afere kwisha urumva nukuri zayi gupfa mugabo vrema mwabahungu mwe namwe nimwipanga akazi jiya kora none gukora ni gute usigaye mukunda kwagasa amafaranga bro oya umviriza ukuntu bimeze gute ikarigirega namwe rimwe muturondera abari twebwe twashizemo niyo effort yo kugira ariko ubona nakubwa muracatinya kutraga abaho none nje nifite inoti yari noreka kudraga gute none wumva ari kubimbarizi mugabo mwabahungu aho nabo baramaze kwipanga akazi afere kwisha termine ahongo baramaze kwipanga akazi ku buryo atagitwara umukobwa mukugira yimvira umukobwa banza kuraba ikintu akora umukobwa ntiyeremewe gukora umukobwa yeremewe kubishugwe uzokwamuraba wicaye mu nzu ntaye nekaje niko ndi kandi namanye ko mwahinduye imipango ega mwarahinduye imipango afite mwarahinduye imipango buryo umukobwa wese asigaye avyuka agakora ibikorwa by'abagabo none si bya nibya 50 uriga mu reklama ngo bagire ngo septanti ngo ko babireklama ngo bagire ngo septanti ngo sigara ahubwo bo bahave nukuri ko ngira aho ngo bagira ko ndavuga none okay umva kere gituma avuga ivyo iboro wasanga like abagabo bavuga ngo twe dukora ngo mwige ngo mwicaye mu nzu mujye ibintu vye bwayanga no buzima bwo wewe je ndabandi umugabo okay par exemple je ndabandi umugabo nkiri Rwanda pambana wenze ndakuzanira umbwira ati nguri agakeke hindura agira agasangara nguri igitenge ca 100,200 umva wakaba ari wamutanga amakomanduma utazi kuntu ari ngo gusorana kubonye hari ikintu cyangiye kwa banzure genda bukebu ko yihuta tagiro cyangiye nko kubona abademo no attends oya sico oya ivyo vyo ni baba umuntu gupambana rondera ndondere yego ndavyumva okay abantu twe kumwe muri bisi vyari like tuko turamanuka namwe gutwenga nabivuze narabivuga namwe gutwenga umva babajamwe ati umugore niwe yarakora yego jana bafise no mugenza amezuko umugore niwe akora umugabo nawe nyene n'umusuderi yirirwa nyene arapamba umugabo nyene aratwa dufaranga twica n'iki ari gihe rero asuma rero nk'ubufu bufu mwisekuru ikirumenga yamaye 2000 sinzi ibiciro akabutanga wa kilo cha 2000 sha aca bumena nusumaje genda nire kawunga umugabo nawe aba yaciye kwinywera umurutu rufutu yawo rero ubufu nyene bwo nyene abandi bazigaye mbere n'inyuma umva bama bashwe twikorokere ntamusumira ibintu abashaka kandi umugore niwe akora akazi keza akandaza mu isoko none okay hasi ndakubazi tukiri kuri yo couple nk'ico gihe tufate nk'aho basi par exemple okay ubanye n'umugabo usanga wewe nafise ikintu ciza cyo gukora umugabo nawe anakora utuntu nyene anabona kari kwa kuntu kwako yirwa mu nzu nyene like nk'umugabo we yakuntu twese usanga tuvuga ati fome kiyo gihumbi ngabo ndakibone none ari nkawe we byogenda gute tegevye no kumugabo ategezwa kumera umugabo ategezwa kwiruka inyuma y'amafaranga nk'umugore twomuhanura ikibasi nakore oya wumva umugore arakora afise akazi keza umugabo nawe afise akazi nyene like kabaye ntazarera abana ngende okay Jenny wazako none natakazagira ega bashobora ntumwe muri mugira complex like jebi abagabo sinzi ngene bameze vraiment donc urabizi ko atakaza ufise umugore arakora mugore usanga ushagira amanyama n'umwana wawe ntushobora no kumuhindura icaro rero abantu umugore nawe aje ku kazi no attends Gia uri ko complique ubuzima nka Adam na Eva wewe wambwira ko like umugore wawe arakora disomere ko anakorana na 2 millions par mois canke 3 millions canke 4 millions wowe urabizi ko tinahia urumva ahubwo tout simplement nuko like ibintu by'urukundo bamaze kubitesha agaciro nyine mwabigize iby'amafaranga sino mwari mukwiye kumvikana mukavuga muti kome je nkora ibi nawe ukaba uri kubakora ibi wowe nuraba abana nanje ngirente nje mu kazi mugabo yumvise ngo kuraba umwana
se nivyo mu bazungu abazungu rega abazungu nico gituma badusumvye ibintu vyinshi barazi ubwenge ko bari n'akagayo twe mu none udashaka akagaye kubera ko bamurongo yose amahera twimico yacu abarundi yagira duformata kenshi mugato kwikuramwo nabo urazi ivyo vyiza cyane nibibi oya si vyiza kandi agira numva gushigikira izo mburu imboro nta mugabo w'imboro kabisa basi vyangira aho harahandi bikundira akabuga nagira ugishikireze zembesiri arete vya navyo mutima bara mutima bro oya mugabo je tout simplement mugabo tunavuga ku bintu bijanye n'ibintu like ku bantu bubatsi kwarigiye nk'uwo umugabo ataha iyo jeans yambaye jeans zo munsi akaba ari nyene ararana araba hariya umugore aba hariya ku kote yiyo ukaje usanga umugore akavuga n'umuntu ari kilometero nk'amajana 2 ari imitima imeze uko mugabo we mujyabaye mu gitanga no kumukora kugwara zero hariho n'abagabo nzi hanze bakubita ikipindi mwirigara bashitse muhira umwana we ntazi n'ijwi giwe nk'abagabo wowe bijya sinzi ko wumvise iyo size ndiho ndakoresha habo jo nturaba experience hano ngayo ubatse ndibatse urubatse kireze nkambi wamipa je ndubatse none basi nkiyo karinzi shika nko kuri wowe basi mu gihe byo basi bishitse umugabo wanje arataha uko usanga okay sinwazi ko watahuye ibintu nashatse kukubwira okay tell me none wumva yo kwambara jeans gute numva ko ari ibintu bataba bahurizako jeans basi numva ntiyemeye kuri aba basi kujya nyina umugabo n'umugore bategeza kujya bameze bafumbatiranye bategeza ryamagwe none yama wambaye urujinisi nko ndayambaye no urujinisi tukararago nambaye dufaturi nk'umugore ivyo bintu burya wewe wumva hadakanye oya muri mu ratari no logique donc yarumva ndako ndavyumva umugabo umugore bari ori hama umugore cyangwa umugabo yambaye jeans wo bifata gutari wewe kiba gituma like bagiye bameze uko kuna igiki birava kandi umva deje umugore abayibere kuri telefone yivugana n'undi muntu onya aba yaraguhaza voilà none mwisho gihe kandi uzo kujyogorora umugabo n'amakofi acha kurongika inzu ni wayiriha shaho ya mugabo ivyo onye nibaza ko abagore bataritahura oya abantu bameze uko cyangwa hari abagabo erega hari n'abagore biganza n'amafaranga bagira ari abantu bameze uko ari hari abantu barimwe kwiganza se abagore vraiment gusa abagabo ubunye vraiment hasigaye bake ikindi naco vraiment bo devye vyaheze ibintu vyingo twe ntitwubatse mugabo ukabura umugabo gerageza ube gentil uri mu rugo ube neza umugore wawe niwe muntu mugenzi wa mbere ufise reka ndakubwire wa mugore we umugabo niwe muntu wa mbere ufise ashobora kukwica anytime umwanya wose abishakiye umugore niwe muntu ashobora kukwica anytime umwanya wose abishakiye je namvuga ati nimba mubona mudashobora kumvikana muhacane bazima gute mushobora gutaha misi yose umwaka umwe imyaka 2 2 3 4 5 kama mu completane muhacane we muache na yako wache ayo bram kandi muzitafute bengine je none je no kuri kose je imana iravyumva nina muhagize mariage nta mariage ya kabiri nzogira jebwe nta mariage ya kabiri nshigikira ego mubiri uragoye mugabo shanzowedika none bajya reba zikora ushatse kuvuga yuko niko baba bishaka rero sisho kuvuga ibintu vyara abana batanu mukaranira n'umugabo umwe ukaca je ngogendera ndaba bishop gafaranga rya mugabo rero nubwo ntazica ziryo ngo niyo bamufunze umugore wa mbere baravanye uwa kabiri bariko bajana muri mugasho nanega mani wabwiye ibintu bisigura gute oya actually ari ibintu bigoye Jean twe twa twumvira ibintu twa nande bavyumvira umva twumvira kutanga mugabo urumva muvyo niyumvira jewe ku jewe ku ruhande rwanje ega nimba urukundo rukunaniye rondera amafaranga reka n'urukundo rondera kanoti ashamoni ya fe abakuri mu ivyo urukundo twabihebeye abahindi niba abanyashaka reka je muga kintu novuga ngo twara umugenzi wawe ntuze ubake ko hari abakobwa benshi basigaye bakunda abagabo kubera ko basa amafaranga basa inoti nukuri jewe sinokubakana n'umuntu kubera amafaranga ibaze mane go umuntu muzoryamana mu gitano uzoryamana n'umuntu mudakundana kubera amafaranga je niko ndihaye image
mugabo umuntu mukundana mwiyumvanamwo umubonye sanga kumva n'amashedo fure tivo naho mwaba mudafise amafaranga mumaze kuba mukundana biratesa mugabo kubera ngo inoti ugasanga yirirwa arakorora inkora agira apfe agira gupfireko ngo ico gitabo tukiri ngaho nyene yoreka ndagutera inkuru iwawaje ngagiye mu abana babipamo bizura bitwage mutwera abana mugabo nk'umukobwa ari kumutama ndavyumva mugabo ndiko ndaranka wewe kumukesha imyaka 27 kubera mani afere kwisha termine kandi inkuru ngenda batere itubera isomo bram siyo tukuri twega wa jeune quand même ndafise umugenzi umukobwa oya umuhungu wa muji yarafise umudada bakundana sasa rero umusto bari bakundana igihe kinini bram kandi yanamukunze afise abana babicaye batatu menga bari babiri amukunda nicaki nibitwa gukunda umuntu ukamukunda n'ivyo byose n'utwiwe pa atari na kimwe usigaje inyuma hewe umudemu kubera umuntu yamuteye inda y'abana babiri yamaze kubyana abana babiri akina kimwe yamufasha wumva ukuntu twe twipanga ubuzi tukihamba responsibility yo kubera abavyeyi abana tutabyaye tubishimira abo tukabisuzugurira uwo mutipe yari amashuri abana biyo akamwitaho amukuri wabo agenda kumupangira inzu kandi nawe aripangiye urumva izo dépenses zose kuri abana ishuri kurihira inzu no kuri inzu umugore sinumugore kwanza yakira umukopine kwa ntibari bwo wage barakundana ico gihe mu nyuma rero uwo mudemu ewe tangura kuba birefu kweli menga nonarira ari niyo yawaje no kuki ewe umudemu aronkunde mutipe aja hanze donc aronkunde mutipe uwo mutipe ataraja hanze yaza kumuraba ari ahantu yaramupangiye ababanyi rero uwo mukobwa kubera bari basanzwe baje mutipe kari byose amumenya yego akamubwira ati none wewe kubera bwa mbere umutipe yarumwishikira jean wibira nko kazi akaca aciye nko kumuramutsa akamugaburira Joseph Murezi ari hageze haho rero umuko ataje ahicije muramutse amubwira ati ngaburira amubwira ati none isafuri hari agenda bibaruye ifunguro bibatsoke niba muntu amurihera inzu niba muhiyo ratio ngo bye bigeze hatangura kumusuzugura parce que yaronse uwunda vyane muronka abantu like mugatwarwa niyo nyene mubona ngaho bonye mukibagira like ibintu nyene biba bisanzwe bihari kandi uziko bizohahora ugatwarwa n'ibintu by'uwo munsi gusa canke by'uwo minsi nakusikiye ama period okay ivyo rero bigenze ko sasa umutipe atangwa n'agasuzuguro kabaye kenshi abana adashobora kubiresista vraiment bitangwa kugenda uko rero yatangwa kugira rero gahunda yo kumutwara kandi yari muri gahunda yo kugira mariage no mudera hewe atanga ko nawe gasuzuguro aranka guheba iyo gahunda ya mariage acahitamwo kwigira gutangura kwiyumvira uwundi muntu ku ruhande uwundi mukobwa bigenze ko rero aravyanusa muhira ababwira ati jengire ngiye mariage muhira rero baratangaye babonye atatwaye wawe ndori basanzwe bamenyereye abona agiye kwa present uwundi tinone ibyo byagenze gute arababwira story yose babazi responsabilité yari afashe ko yabi sinzi ko wumva ico kintu ndacumva cyagenda kumva ndiko ndakumva cyane ewe mere girapa n'undi mukobwa après quelques semaines bamudema aragaruka wawundi aramusaba pardon ibintu byinshi yaragize mariage kandi umugabo araza aramusarira ko ava yuko mbere ava yuko agira niyo mariage yaraje aramusaba ikigongo no kodi ngatwara ngo niki nyamba wa mutipe yaramukatiye mba inza garuka nyine kari kabaye cyangwa ingira yarasubije amazi inyuma abona yuko yadekonye amazi yamaze kurenga inkombe kweli Tongruvan yamutwaye hari ikintu kimwe ngira mvuge sinzi ngene abantu baza kucumva ariko bambabarira burya iyo utari capable yo gufata se utabakobwa je sinzi abakobwa ingwane bafise vrom ni gute twaririnda umuntu ngo murakundanye burya ko gatwe twama dusanga misi turi mu gahomo uratwaye inda y'umuhungu urambwiye ko ufise inda akasha kwihakana we nawe ukazuza kumukunda we par exemple wewe bavuze ngo iyo ukundanye n'umukobwa afise umwana cyangwa umukobwa afise inda ko hari abantu bakundana n'abakobwa bafise inda menya neza ko ukundanye n'itongo riri mu matati
wowe nimba utazi gutata ntakwita mu matasi Urumva rero ushaka rero nimba utari umujuje cyangwa utari dukuramwe iyo mitima rero twebahungu twifite iyo mitima yoroshe yo gukundiye like umuntu ukamukundira n'utwe wewe genda ubi apana vuga ngo mubivemo genda mubizi ko muri mwitongo riri hehe mu matati anytime urukundo rushobora kuvyuka ku mwegisi cyangwa mwegisi akagaruka akavuga ati uzi ko jewe mbabarira akashamuha ibintu vyose wakasha gusiga ukasha wimvira nk'imyaka nk'itatu wamukunda kandi ivyo bintu murakunda kubashikira mbabarira jewe narihenze sinari kwihakana umwana wanje ibiki akasha musubira vyiza mani naho bavuga ngo urumva ngo ufise ngo uri siri kwa vyara vyaheye bibaza ko twege tutaravyara ko tutavyara ora turindire mayaje bengo ndo shintwande je mu gitondo Okay. Acha tuendelee basi. Hari ikintu nshaka duherezako. So to bintu vy'urukundo twebwe dukora nk'ubukumbuga nkoranya kumvuga ngurukana bumenyi. Bakunda kuvuga ko like iyo umukobwa amaze iminsi muri entertainment like amazeyo amezi 2 ukwezi kumwe ngo babaheje jo naratevye. Sinzi nimba mvyara. Sinzi nimba mvyara. Kana rubuze kejo mu gitondo. Harimo logique nini ya muri comment muri cyo muri baraza kubimba bibaza nkibera nk'umwanya wo kubikurikira abantu barasimba bagende barasimba kugira ngo baza kurasije nitwandika bakurikirana suje so bavuga ko atamukobwa mara amezi 2 canke imisi batamuteye inda wowe niko bibona canke ni kubera iki koko muri entertainment kenshi usanga ni uzoshaka bakinyama film usanga abadamu bahukanye usanga abantu bafite abana why Jewe sinzi ikibazo gihari insani zarahe sinzi ikibazo actually kiba gihari Jean kwitahura gute nyine kwita uko kwitahura je amapa sivyo ku bahubwa rero muri bo bari muri entertainment sasa ibintu byo gutwara kandi mazi imisi ari content hari ahantu hose bram je shaka tuvuga kandi bafatiye kuri bafatiye kuri oya ntabafatiye kuri we ahubwo tout simplement hariho abo niyo bari barindiriye abo barabatega imisi ngo bari barindiriye ko like atwarinda kugira ngo bavuge aho jine yavuze ngo ni muje hamwe muvuge se umwana kanga muramuruhisha yavuze ngo basi ni muje hamwe mumuhe use umwana umwe ngo ngo bavango inaka abandi ngo batagora basavye mu muhese w'umwana umwe mugabo nivyo mani waravyo bona ko ibi bintu ari ivyo kubera ko abakobwa baje muri entertainment like basha batwaninda reka nico kimwe n'abahungu naho nyende bakwisanga bisaba ko ikibasha guma kuba mugabo je nibaza ko ari kubera twebwe turi kumbuga sivyo tuboneka nari buzima busaba n'amasaba urazi gituma avuga uko ni kwera abahungu niyo bishika bagatera inda agumana ya resistance like nyamba ari nk'umu musicien ari nk'umukobwa yazaye muri entertainment akazimaniye makararo ko umukobwa yazimye kubera ko yavyaye kubera ko yavyaye ako nabo nyine basha batimba oya mugabo urumva hari misi hero utayikurakora ico ni cambere none ukwimbanye ukora uza gushutinga ukaja gushutinga ugena amatonaje ninde ntiyaguma akora wawo yarigeze asi ariko twe abahungu urumva abahungu naho utenda umukora guma kuri terra oya mwebwe abahungu imbanye ikirakura hari misi ucumara utayikurakora kubera iki none uguma we naguha example mu matonaje ninde ihe none je ko mukuzokora ikiganiro je nazo byarabira ko navyaye ega wewe kuvuga mu journaliste nk'umuririmbyi Numva nk'uyo so gukora bya bintu harakora like birumvikana ibyo baravyumva nico bashaka abari muri congé maternelle none ntibaho iyo congé maternelle gire musubiza inyuma ko abari muri stress z'umwana azobaho gute azokwambara gute ibiki usanga rero ibintu vy'imiziki cyane ari ibintu okay banzubwire rero abahungu baba gutera inda abahungu baje muri entertainment like umuhungu umustar ararusha gukunda like umengo umukobwa wese yo muhuru umugabo umukobwa vraiment gute wemera umuhungu akakurarana ubizi ko n'urukundo gufitiye mugaga kurarana ubizi neza ko neza zorarana n'umukobwa success ikintu abakobwa mwe mugikanwa n'udu 6 twa 2 sa vraiment 6 iragoye ngo dramatique ngo melanin boy ngo DJ Fernando ahubwo ntera inkuru nyene nayo ntibashika ubiyatire ku mustar Jamyon anyatira gute zero mafu top mama je umyatira gute kora kuri umustar ukumvuga ati kora kuri cerebro bagira Kako je mwako ni mumbwira ingene like umuntu ashobora kukwatira ngo niko akora umustar bigenze gute
ashaka bayo muhakira kitu kweli top mama rero ukumeze siko bajya bameze bo jene nico gituma shaka oya n'amasante ntagerageye mbona Bruce Melody ari kuri stage nje mbona umukobwa mutesutse kanya kanwa kabonye ivyo bintu birakunda ko kuma stage mu Buganda shano kuri kwibona umukobwa kiyambura sotye ngo pa hanya bayumva yosara hewe igihe daju aza mu Burundi arinza gutera je muri Rias shoniana genda bukebu arinza gutera nkasutse babisazi Wazumvirize igihe daju aza igihe daju aza daju bo je reka ndakubwire umuntu yo nyatira nurya muntu yo nyatira no mu buzima busanzwe pana ko ari celebre nurya muntu yo nyatira no mu buzima busanzwe je ndibuka twiga muri lise hari abakobwa bavuga ngo medi ngo niyo yontera ndagusaka cagenda ari mwiza aratesa ni mwiza no mu buzima busanzwe ujye munahuye ni sawa mugabo abamenerega badiwane barehani kadiwane je dramati je yonyetira gute begundi ninde hajya dramati ni keza shao topim chevale amhaye chevale nta chevale vraiment nta shao ya katwumva oya ndiko ndavuga Jean ndiko ngerageza kuvuga abakobwa uwo mukobwa yaranciye koma yaramponyoye gushika narahuhuswe nk'indwi nka zibiri anciye ko nk'umusazi ariko ariruka ariko arasara ariko ariruka kuri stage rawe vyari bisada abana abadayimoni urumva abakobwa rero ntibamenye ko like ubuzima bajya ngo bari celebre nukuri bashitse muhira bige byose ugira nabo barabigira kandi bashitse muhira n'imburu barakenye bameze kujya kwa wewe kujya nawe ubuza amafaranga nawe nyine barayabuza mugabo nshaka ko duhereza kuri Gyna vraiment oya majike avuye ko tushika kuri Gyna iyi story muje kubatera hasi muri commentaire vraiment mbwisho mubivuze ko kwano mwibere mu reka ibishobisho oya nta bishobisho genda bukebuke oya two tuvuga ku rukundo ese urukundo no uwo muhungu na niyubakire shano umugore amukunda rekana n'uwo mugore muge narekana n'uwo mugore ejo wo umuntu arakugirira ubuntu agusanganya abana babiri wasambaniye apana kuvuga ngo wavyaye ngo waranguye amabanga yabubatse warasambanye hama uravyara umaze kuvyara umuntu akaza akakwita akarira abana bawe ko utangwa kwigira rega niya ko ndi bavati yakariye ntigahebo buryo umuntu yararinze akaja muri ivyo bintu d'abord akabibamwe akabigira ubuzima bigatinda umunsi we kamuha umwana bizomugwa ko biba nundi mugabo bro gerageza mwabakobwa mwavyaye kandi kuvyara n'umugisha sikuvuga ngo batavyara ngo ndiko ko batabikora nimbora vyaye umwana ukamutwara ukagira igaguca bugufi kubera ko ntubukira umukobwa ntubura umugore uburi umuntu ari hagati ntazi ibyo ari ivyo FMR kandi ivyo ntubuje biragwiri yani vyinshi cyo gituma birashika reko umuntu wamukunzi mugabo umenya ko ukunda itongo riri mu matati pour entrer oya ari mu matati tata so reka tugende rero igituma nshaka ko dukrotira tuduheza n'ikiganiro cacu n'abantu bari bamaze igihe ariko aravuga Gyna bakana mu telefone amane bari mu kiganiro nagiye mbona abantu ba telefone Gyna bari mu kiganiro so guys Boya Gyna, reka ndakubaza umwanya maze kubona Gyna. Ningene umuntu akumakaza zose nihe difference umaze kubona mu buzima busanzwe Gyna? Mu buzima busanzwe. Bon Gyna kuri social media sico kimwe na Gyna mu buzima busanzwe vraiment. Yatandukanye gose. Bigaya ntihakuraga. Umva rero atandukanye gute? Ntwara nk'ubusazi. Biyaye nivyo bimwinjira nivyo bimuha like. Azoreresha uwo mwana ni hazorakura. Oya attends, wewe mugitandukanye. Okay, Gyna mu buzima busanzwe kuya kunatera inkuru vraiment. Cyane mu buzima busanzwe vraiment menyana gutera inkuru kweri. Atera inkuru kandi umwana azikurondera amahera vraiment. Gute? Oya kurondera amahera. Waramupangi kugira umuvugire cyane. Oya singenda muvugire. Wavuga ngo nije se. Barakuzana kuri list. Oya kuko amuvugira. Oya sikumuvugira Jean Jenny ni misi mike ko deja twakoranye intoze like hari misi. Mumaze kubona na gake bazi. Ni gake tumaze kubona. Ariko gake tumaze kubonana vraiment. Ibivaye no kuntu numva kuri social media muvuga ni kuntu like abameze kuri social media haya ama TikTok yewe nibiki aratandukanye kweli jewe ukore mu gusa rero nzishobora gufata uko je ndamuzi nze kubishira mu bantu
uko wamubona ni shwaya Ngahage we ntumuzi nagoma numviza uza ko buramuvugira abantu barakumva cyane muri muntu ushaka kuvuga ni kuvuga abantu cyoto egana ko tuko turamuvuga egome tuko turakora content ni nk'umuntu aza kumahaza social akigira inkuru hamakasha ko abanyamakuru ntibamukore ko hari umuntu yigira inkuru hama ntashaka ko abantu bamukora ko wewe gute tutokora wewe waje gute wewe watanze inkuru amareke ku abanyamakuru nta kindi kintu bakora wewe nyira baya aheje nayo shamba bibaza ngo baramuvuga habo bikoramo content none ko ntabaryoyo akuramo content bagina rero nimba yaratwaye inda iyo nda akaba yifise iyo nda ikabikuze menye neza ko Gyna ijya si accident ndabibira akabanga mutari mozi Gyna nta accident yagize ubwo twari ashawe ni unamuzi shyashya kandi mwe mwaza ngo muramunsumvye natubwiye ni wamuzi nta accident yagize ubwo twari rero nico gituma abantu yakurondeza abavyeyi umwana se umwana wa Gyna arahaji kandi nta nuwo muzi no mamaze kuvuga bose ntawe ndabona so guys shut up Ngiye kumugira brand rero kuze kumwagurira izina nimureke kumugira kuba muronde du content tudafashe ahubwo yaba ari menshi ushasora akazi ashiyo duga kari nk'ubujiniye kubeka Gyna kubeka utasukoza indirimbo vraiment muri ibi muri stu nta kutagiye muri studio ngo kupita ingoma kubita isore nk'ubiduga ni ibi Gyna nzomusaba korabo mugazorimba gose nimwatubona mu misi za mu ndirimbo y'Imana mwe muze muvuge muti yeah, so guys, abantu rero mwariko muramuvuga murondeza amakuru ugene hino se w'umwana wowe ugomba kumenya se w'umwana ugira iki yagarana nko ma branding ngo baramuteye muzi gute ko bajya yobemera mwebwe haba ntimugira hari abantu bariko barayitirira abantu baza kuyitirira ngo bande ngo baze bana ngo bande ngo muzi gute ko Gyna yo kwemera baje n'abatahura barabasasanguzi bose ubigize abasasanguzi kurinjira barasasanguye barasaje ariko yinjiza akazi abantu benshi Gyna neno kagaburira benshi bino Gyna ahubwo bazobona natwara tugaburiye natwara Gyna ni big brand nabibonye muri iyi minsi iyo ndayiwe ngo yaravumye gusumba amatora abantu mwiyamamaje mukabona ntibariko bakava ikiganiro ku matv yose abari kwijya David nabonye mu ntara zose ari wo wuzuye abantu abasigaye ntitwabamenye kubera iki ndayashina indayashina frame nabona abantu ari n'umupapa umutama mani ntarizi no kwadukurikirana uwo musize mwe n'umutama ngaho hepfo uwo mutama rero numva mbwiye ngo ni sawa amenye ntego ngo Gyna ngo ni mukuvyara ni mutama ntavyonzi umutama agenda yunamye so guys Gyna rero ni mu mugeze ngaho turabasabye dushimitse mu mubabarire haba abakobwa bari muri entertainment n'ukuri ni mugeze aho kubyara Gyna niwe wasigaye none raba nawe kera baragutabiye yakuvuye mu nusiga oya je nzogira mariage kandi je nzogira mariage umwaka avuga ngo amen say amen top him. So guys, Gyna. Tuzogaruka tuje kubabwira iki. Kwa turakora ikindi kiganiro. Kuko ndayikora nambaye agapira nyene. Kaje nije ntinda. Hari umuntu yambwiye ngo agapira nambaye. Ngo nambaye agapira. Ngo nkunda kwambara agapira kakandi nyene. None utarangurira. Sapa. Tuma nimero yako yari mikaje mu commentaire. Ziriko ngaho munsi ngaho. Kumbe ziba zinari. Ndungikira hezwa ziriko. Ushaka nimero ya Gyna uri umukobwa mwiza wo mu diaspora. Umukobwa afite amafaranga. Ndabaguteza. Jezo mu Rwanda yo kumwanga. Vinyuma y'intuze rondera abakobwa afite amafaranga. Ya n'amafaranga. So guys, bye. Gyna nibikabona mudukunze. Tuzogoma tuza. Niba gakunda akakantu kwezi. Tuzogoma tuza. Tuzogoma tubahasho. Kora ko nitwo burabaye mbite twindi dushobora kwibura. Nitwo bura ubwenge. Twibura kandi ntibishobora kuturusha ubwenge. So guys, twakumbuye tuhora muri campagne, tuveshe turagwara. Nzoshinga intara. Imana yarankijije. Tuzoshinga nayo twese. Ciao. Much more respect reko bafana bacu. Kandi iyo mbishobrema kandi bisaba ibenene bravo. Yaguke kweri banini. Yari iryosha ariko. Cyane bose. Aya nkabafasha umwanya wose bakayiraba mvane nko gutwenga. Motore bizu. Ayo impanuro. Amipango hari ari nivugire. Ibiro by'umundo ngo ntama emotion. Bye. Ivyo vyamaye emotion cyane wanyu. Urukundo ni emotion na santima.
Jana masantime wanyu bye. Okay, bye.